Amashimisha ku Mana nziza yacu dukunda, Imana y'u Burundi, Imana y'ubushobozi, Imana y'amahoro, Imana y'umuhezagiro. Amashi menshi abafise amaboko agikomeye, arabayabuze bifuza gukomera amashi Imana, ico yabatiza bakishimira iyo Mana yacu. Nturuwe kuko Imana irifuza ko yikomera amashi, kuko niyo ituma yakomereye amaboko ngo ishime uyikengurukire. Tubanze turimba akaririmbo wabwe kuzo Mana ya Aburahamu, kuko yadukoreye ibyiza bikomeye cyane mu gusozera umwaka turi bazima, turi mu munezero n'umwana umutekano n'impore. Tubanze tuyishimire ko yatugiriye neza. Amashi yanyu muyakomere amashi Imana. Nta wundi twaje gushimira, nta wundi muntu twaje gushimira Imana mushobora byose, gukomeza isezerano. Umukoma amashi cyane, wihanukiye cyane, amashi meza. Ushaka utambe na gato gato ntaco bitwaye. Ushimira Imana kuri kibuga c'indege, ushaka kuguruke nta ngorane. Nyenicubahiro Mana mushobora byose, waduhaye igihugu ciza citwa Burundi, kadutera iteka mu guturema twitwa Barundi. Banyacubahura mwese mukoraniye ngaha kubwo gucungura umwanya, na cane cane nyakubahwa cane umukuru w'inama nshinga amateka, umutambukanyi wanyu, nyakubahwa mukuru w'inama nkenguzamateka, umutambukanyi wanyu, nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umugambwe wa Cndd-Fdd, nabo mufashanya kurongora umugambwe wa Cndd-Fdd,
banyakubaha mwese bashinga amateka bakemuza amateka bashikiranganje muri ngaha banyakubahwa ndongozi zitandukanye mu bisata bitandukanye kubwo gucungura umwanya umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye batumire bahire bakozi b'Imana banyagitega mwatwakiriye banyakubaha mwese mbanje kubaramutsa amaro y'Imana ubumwe ibikorwa iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu cy'u Burundi no nga mu ntara nziza idasanzwe ya Gitega. Ndashimiye Imana mushobora byose yuko naje no munsi yamaye akaryo keza ko kuza kwifatanya n'abandi barundi bene wacu ndetse n'abagumyabanga w'umugambwe Cndd-Fdd ngo tuze gushimira Imana tuze kandi no gukomeza isezerano twasezeranye haraciye imyaka 10 ubugira umwaka 18. Ndashimira Imana kandi mwebwe mwese mwagiza kigoro mukaza kugira ngo dusangire umunezero w'Imana kandi ngashimira Imana yuko dutunganije abaye gutunganya aya masengesho yahuje amadini yose abatumire benshi batandukanye mu bisata bitandukanye mu nzego zitandukanye mu migambwe itandukanye mu mashirahamwe atandukanye twahuriye ngaha mu ntara Gitega inogerekerezo rya 2024 kuzoshika itariki 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2019 tuko turashimira Imana dusangira ibiza vy'Imana kandi tugashimira Imana yuko duhuye igihugu cacu nkuko twasozera umwaka wa 2018 tukatangura umwaka wa 2019 turi mu mahoro n'umutekano n'impore impande zose mu gihugu cacu cy'u Burundi twikomera amashyi Imana yacu twishimire cyane. Yaratugiriye neza iyo Mana yacu yatugiriye neza kugira ngo dushobore guhana dusozera umwaka kandi mukamuze neza ko dusozera umwaka Imana yaduha iganuke musanze muzi wo twayironkeye kandi twashimira Imana yuko vy'ukuri gushira Imana imbere muri vyose nibwo butunzi bwacu. Nkunda kuvyumvira ko kandi ngashimira Imana indongozo umugabo wa Cndd-Fdd zafashe no civugo nta kintu nakwiye dufise twokwirata atari Imana yacu. Barundi mwese gwe no munsi kumbere baravyibagiye ariko no kwakaryo keza kunagura vy'ukuri iri banga ridasanzwe yuko ibyo dufise byose nico turi no munsi tubikesha Imana mushobora byose ntara kimwe dufise ntara kimwe twokwirata Imana itaduhaye cyangwa Imana itatugize ntara kimwe dufise ntana kimwe dufise ntana kimwe turi no munsi Imana itatugize ntana kimwe nubwo butunzi bwacu tuyikomera amashyi Imana yacu nidutungishije muri byose. Imana ihezagirira indongozi zacu rero mu mugambwe Cndd-Fdd mwafashe kino civugo ciza cyane kiduhamagarira kumenya ubutunzi bwacu aho buri. Imana ibahezagire cyane kandi ndifuza yuko twese turi ngaha n'abatari ngaha kundazi kwimenyesha amakuru bariko rabishikiriza ikibiriraho abarundi mwese mwumve yuko atari kimwe twufise twokwirata tutahawe n'Imana. Yabo Burundi twabahawe n'Imana, yaba basokuruza bacu twabahawe n'Imana, yaba amazi tunywa twayahawe n'Imana, yabiterwa byose twabihawe n'Imana. Nta kintu na kimwe dufise cyangwa turi tutagihawe n'Imana. Turashimye Imana rero yuko twaronse intangamarara mu ijambo twashikirije na Nyakubahwa umunyamabanga mukuru wa Cndd-Fdd anatwibutsa igituma twakoranye hano. Kwibuka ni ikintu gihambaye cyane.
Imana irifuza abantu, irakunda abantu kandi igashigikira abantu bibuka ibyiza yabakoreye. N'umwana natwebwe dukuze n'abavyeyi bacu, iyo abonye umaze amezi 3, 4, 5, 6 umwaka utegeye kumuraba ngo umushimwe ati warakoze, urumva ko ari ikintu abuze kandi arabara ku mutima. Ibaze nawe rero, twebwe twese dukomoka ku Mana, hamwe dutoyikunda, hamwe dutomenya yuko ivyo dufise vyose tubikesha Imana, bwo bari ubuhemu bukomeye cyane kandi Imana irashavura. Ivyiza byose Imana idukorera n'umutahe wayo. Ukubaho kwawe no munsi, ubwo butunzi ufise, amagara meza ufise, amagara meza n'ubutunzi, udafise amagara meza nta butunzi buza, kuko vyose ntangwa byose n'amagara meza. Utabayeho kuko abantu baronka ubutunzi ko ari bazima, utabaye muzima nta butunzi ufise. Ubutunzi bwurukira kuri wewe kuri muzima. Kandi ijambo ry'Imana katubwira yuko ukubaho kwacu no gufa kwacu kuri mu biganza vy'Imana. Tuzirikane, twame tuzirikana iryo banga. Twebwe nka twebwe rero twibuka, turazi ivy'Imana yadukoreye. Iyo tuvyibutse bidutera gushima n'ukunda Imana gusumba. Twabonye ibitangaza Imana dukoreye mu bihe bigoye, twabonye ubuntu bw'Imana ntacyo tutabonye Imana yadukoreye. Twarabonye gutabagwa n'Imana, ibyo byose twarabibonye. Twarabonye indemesho y'Imana. Hari habaye abantu ugasanga hari igihe ucitse intege, ucitse no gucika n'ivutu, hari Imana ikakuremesha. Twarabonye indemesho y'Imana. Twarabonye Imana iturokora. Twarabonye Imana irokora abantu, irokora igihugu. Twarabonye Imana iturinda mu bihe bigoye. Twarabonye Imana iduha kwihangana. Izo zose ni ingabire, n'ubutunzi. Kwihangana n'ubutunzi. Ukurema n'ubutunzi. Nituraba ubutunzi mu bintu tubonesha amaso gusa, twumve yuko hari ingabire Imana iduha zituma niryo tubonesha amaso yacu vyururukirako. Ingabire. Ingabire. Inzira Imana icisha mu butunzi ni byinshi cyane, ni nyinshi cyane. Hari abatungishijwe no kudandaza, hari abatungishijwe no kuvuga neza. Kuvuga neza, ugasanga umuntu hawe ingabire kuvuga neza, ikaba intandaro yo kumererwa neza. Hari ufise ingabire Imana cishe ku butunzi bwo gukina agapira neza. Hari ufise ingabire yo kuririmba, akabutunzi bwiye buca ngaho nyene. Hari ufise ingabire yo kurima bikamukundira. Bose ntibarima ngo batunge, eka. Bose ntibadandaza ngo batunge, eka. Twame tuzirikana ibyo byose Imana itugirira. Nico tuma tutihenze kubona neza ko Imana ifite ikibanza ca mbere. Ubwa mbere mu mugambwe wa Cndd-Fdd, hama kandi turina natanga barundi twese. Imana yacu turayishira mu kibanza ca mbere mu ibwizwa shingiro twaye twitoreye mu mwaka uheze, tukatwagemereje nga mu ntara ya Gitega. Iyo Mana tuyikomera amashi ko yadushoboje. Ngo hama hasavukiriye ngo ntatambigwa. Ubwo n'ubwenge bwa basokuru. Ngo hama hasavukiye ntatambigwa. Twarafashe ingingo muri bukaneza. Yayivuze umunyamabanga mukuru mwacu wa Cndd-Fdd, hari igenekerezo rya 18 mu kwezi k'umunani mwaka wa 2017 aha Gitega
turi mu masengesho ngaho haruguru, hariko harubakwa ivyiza, no twafashe ingingo yuko tuzokwama tugendanira Imana, n'amabuye turashinga turavyandikako. Iyo ni ingingo ikomeye cyane ko tuzokwama tugendanira Imana. Kubera iki? Twaranyoye yuko ariyo soko y'ubutunzi bwose, kandi ubutunzi burarondegwa. Imana niyo nyene butunzi bwose. Hamaje twumvikana neza ku munsi wa kane wose burindwi ko tuzokwama turi imbere y'Imana, kugira ngo tugume duhagaze neza muri iyo nyigo twafashe. Tuzokwama tugendanira Imana, twame dusenga twisonzesha, kugira ngo twisengere, dusengere igihugu cacu, dusengera bene igihugu Imana duhaye ngo dusage kino gihugu, tunisengere na twebwe ubwacu. Birajya kwijya buye hajya ruguru, twaravyemereye. Uno munsi rero ndashimiye Imana ko bihwaniranye n'intangwa no masengesho, ari umunsi wa kane, ari umunsi wa kane, umunsi twasezeranye. Dukomere amashimana yacu yuko ari Imana nziza cyane. Gusezerana ntushitse wopfuma ureka, twavyumvise. Mugabo muri twebwe twicaye ngaha twese n'Uburundi bwose twabisezerana, hamwe Imana yozana twatwuma bakoresha kwa muganga ikadutatura twese mu nda, ikara abantu bari muri iyo ngingo, byo bari tusanze twese tuhagaze neza, byo bari byiza cyane. Gusezerana ni kimwe, gushitsa n'ikindi kintu. Reka no munsi rero ko twafashe iyo ngendo yo kwama tugendanira Imana, n'iyindi ngingo twafashe yo kwera dushobozwe n'Imana kuguma muri iryo sezerano, muri iyo nyo twafashe, twame twumva neza yuko uwo munsi tuzokwama tuwibuka, tukisonzesha, tugasengera igihugu, tukisengera, tugasengera bene wacu, tugasengera n'ivyo dukora vyose. Wanashaka tugasengera n'ubutunzi bwacu, kuko ubutunzi bwa mbere ni Imana, ya kabiri ni igihugu Imana duhe tubamo. Kuko ibindi vyose havuye Imana ni igihugu, ibindi vyose atagiye gihari navyo woronka. Nico gituma rero tuza tugashimira Imana igihugu ciza twagisengera. Nico Imana icishamwe ubutunzi ngo tuburonke, tube mu gihugu tuzi neza yuko ariho ibigaragara by'ubutunzi Imana yaduhaye bica tubironkera. Nico nkunda abantu bakunda igihugu. Udakunze igihugu wawanse n'Imana yakiremye, n'ivyiza byose yashizemwo, n'ubutunzi bwose yashizemwo, kwa kutamenya. Twaje kuri tube abanyabwenge rero, kugira ngo guhera mwino ntango no mwaka wa 2019 tuze kunagura imigendere yacu n'Imana, imigendere myiza, hama tunakunde n'igihugu Imana yaduhaye. Twaje gushimira Imana, gusenga, kwirimbura. Ijambo ry'Imana twumvise, ijambo ry'intangamara twahawe ni kwirimbura. Umwe wese akuva yuko kwisha ku munzane, uko bukeye ko bwishuja ku munzane imbere y'Imana, isoko y'ubutunzi bwawe bwose. Yega niyo mpuzu wambaye n'ubutunzi, nico kirato wambaye n'ubutunzi. No kubona ko ndavuka mbona nubwo n'ubutunzi. Harabatabona byifu ati wewe warahiriwe, uranabona weho. Ubutunzi buri kwinshi, ufise amaboko abiri urashimira Imana bwo n'ubutunzi. N'ubutunzi. Ko umuntu ugenda n'amaguru abiri uhagaze neza bwo n'ubutunzi. Ejo bundi naratanze akarorero, nananze ngo uri umuntu w'umunyabwenge ameze gute. Mu gihe ugendera narabonye abantu bavuka bagenda bica, bagenda bavura nk'imbwa. Wowe ntiwavutse wavura nk'imbwa, usanga afise ingata ku maboko no ku mavi.
ntawe ndabona waragira umukozi w'Imana akomeye cyane cyangwa umukozi w'Imana mu isengero na rimwe mu idini na rimwe ameze uko. Nawe ndabona bahamabanga akomeye cyane ati twara igihugu. Nawe ndabona. Murumva kuba uhagaze neza utambuka ugororotse neza n'ubutunzi bw'Imana yaguhaye. Yaba ni mwaca mukomera abashimana yacu muri bazima. Udashobora kumva, hari ibintu bimwe bimwe udatunze ukumva neza, amatwi azivye udashobora kwatsa. Ushaka komere gute ntibashaka kwizera utumva cyangwa utavuga. Hari ibintu ubutunzi bumwe tubamwe dufise tugendana, wibaza ngo nibiki, ngo abandi ngo batunze amafaranga amapikipiki amamodoka. Eka bivana naho ugeze. Muribuka wa muntu yaramaze imyaka yavutse ari kimuga, yirirwa imbere y'isengero asegerereza. Hama rero abandi baje gusenga, uwe amatonze imbere y'irembo y'urugi asegerereza. Umwami Yesu ashashitse, umwami Yesu ni Petero na Yohana bashitse. Aca aravuza induru ati none bagiye kwinjira ati ariko arasenga ati eka twe ntacyo tugufasha. Naje tugufasha mbwa turaguha ivy'Imana yaduhaye. Harano bafise ingabire Imana bacishijemwo nimuzigumye, ubwo n'ubutunzi zikoresha abantu bakire babe bazima. Ati haguruka, aca arahaguruka aca yinja gusenga n'abandi yitera hejuru ati nta kindi nashaka, izo mfashanyo nakazisabye zirakwiriye, ubu nanye ngiye kwimenya, ngiye kwimenya. Twaje gusaba ngo dukorere Imana neza, gukorera Imana yakwira ubutunzi no kumenya kubukoresha n'ukorera Imana. Hango mwese azoshisha kumunzana kumva neza ubutunzi yarafise Imana muhaye karanjanjwako. Twaje kariho dushikanira Imana. Ukuza nga twaje gushima no kunagura amasezerano, mugabo harimo kandi no gushikanira Imana imitima yacu, ivyiyumviro vyacu, imigambi yacu, byose twifuza muno minsi itatu. Wumve ko ari ikintu woshikana imbere y'Imana cyo gushima canke cyo gusaba, mugabo nawe ugira ico ukorera Imana. Twaje gukoranira hamwe. Imana irakunda abantu bakoraniye hamwe bayirondera. Gukoranira hamwe nk'uku Imana iraryoherwa iyo abantu bakoranye bayirondera, bumva bariko bararimbura, bakumva ko bayemera yuko yabatungishije, bakemera yuko ari isoko y'ubutunzi. Iranezerwa cyane. Mwikomera amashi muri abanyabwenge. Iranezerwa cyane. Twaje kwirwa Imana itwigishe, idutahuze, iduhanure, idutoze indero. Gukoresha ubutunzi neza Imana duhaye ni indero nziza y'Imana. Ntiduhimba ico imena. Ega n'abantu bahimba n'amahoro ntibajya ko ari ubutunzi. Amahoro n'ubutunzi buva ku Mana. Abarundi nizo duhimbe ico imena nkuko vyagendeye Abisirayeli bavuye mu buja imyaka 430. Imana bahinduriye amateka, bataratere ntambwe na ntonya, bageze imbere gatonya baca baridoga ngo inzara yatwishe twisubirira inyuma, badukubita ibimoko. Ngo iyo Mana ntaco yakoze ari gufuma itugumiza hahandi, niko bavuze. Nizo duhimbe ico imena. Amahoro n'ubutunzi bukomeye cyane. Aha mwese mworaba
mwese mugende ishire ku munzane murabe kuva mu mwaka wa 2002 yaba wari muri Cndd-Fdd canke mu bindi byose no ngaha kubera intambara wishire ku munzane no munsi mwe muri ngaha nundi murundi yo bari hariya hose wishire ku munzane urabe ifoto yiwawe muri 2001 ifoto yiwawe ntiwirabe ku ifoto gusa urabe ifoto ko wari umeze n'ivyawe n'abana n'ishengero mu kazi mu kibano mu mutwe mu vyiyumviro mu migambi 2001 nta bantu bagira imigambi ntabagenda mu Bushinwa ntabagenda mu Burusiya ntabagenda muri Kenya hagenda imparugwa ntabagenda mu Uganda gusuma amahoro n'ubutunzi bw'Imana n'ubutunzi hari umuntu yambwiye muti jewe 2003 ati nagendera kwikinga ati none Mose sifise romorke yep amahoro n'ubutunzi bukomeye cyane ijambo ry'Imana tugira ngo nitwubaha abavyeyi bacu ngo tumvire abavyeyi bacu ngo tubone kura gute kurambira mu gihugu kandi ngo tubiki tuba amahoro yego muvyeyi wa twese n'Imana bushobora byose tutamwubashe ariyo duhaye byose tutamukengurukiye tutamukunze none tworonka amahoro gute nako ijambo ry'Imana ritomoye rikwije ngo mwubaha abavyeyi banyu mugamurukira abavyeyi banyu niho muzorambira mu gihugu niho muzoronka n'amahoro wapfuye naco yabonye kwene tuba twakunda kwiririmba wapfuye naco yabonye wapfuye naco yabonye hari umuntu mu myaka iheze ndakubwira wasanga agendera ku ikamambiri yatobotse muri 2001 ikamambiri yatobotse nibutura yatobotse mugo n'umunsi mu gwiza tunga akomeye cyane yugure n'amahinguriro dukomeye amashimana yacu kubw'amahoro umwami w'amahoro yatwibutse aradutungisha amahoro natwe turakora turatera imbere ijambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa byose n'uduha inkomezi byose nta kimwe twishoboza twebwe dushobozwa byose n'uduha inkomezi je namandaba yemwe basha Imana idi inkomezi uramaze ngaho imbere yanyu usanga ari atari magaze ngaho imbere yanyu magaze ngaho imbere yanyu wova hajyanye ati ukacuza ngo ndaje kwiganirira hajyanye ahagaze turaganira turatera bi ibyo byumviye nibikunda canke wo kwiyumvira ati mukanya ati kujya mutama ari karayagabiri nitwava ngaha anyu ucutonde jya kwiremba ati nje kuba ndaganira n'umukuru nujya mutama twe turaganira duterame woza mugaje byose bifise akanya gato kubera iki ngiye kuryama nkasinzira ukuboko kuri hajyanye umwana mutonyo araza gukura hajyanye akagushira hajya akunguruza abajeje umutekano nta kimwe babona kubera iki inkomezi nsinziriye zamaze gukwama yego
imbeba zose ziguca hejuru, ziraza gaca hejuru, muga ku murango ntiziza, sibyo? Nuze imiserebanyi turabana mu nzu, ku murango ntiyiza, muga mwijoro abajeje umutekano bagiye iciza. Dushobozwa vyose no duha inkomezi. Vyuze mu gitondo bakabona yuko namaze kwipanga neza, nabo baca bipanga neza. Muze munavyiyumvira. Dushobozwa vyose no duha inkomezi. Kuvyuka uri muzima n'inkomezi wongewe, n'ubutunzi Imana ikongeye, ubibe mubizi. Naco twokwirata. Nacho twokwirata. Ejo bundi nabivuze dupfa ku munsi hajya mwijoro dusinziye kwa kabaye. Kandi uzura n'umuntu avyutse mu gitondo avyuka asa nabi ataroga, usanga asa nabi, udabura usanga wibaza abantu uwamututse uwari we, ugasanga imishatsi yose yapaye yasanzaye, ugasanga afite amarangi ku maso no ku munwa, ukaraba ati Imana yanje. Dushobozwa byose nuduha inkomezi, tumena amashimana yacu. Bisigura iki? Hajya umuntu avyuka asa kujya nyene bavuye mu minwe y'urupfu, abahatswe abahatswe. Mbega mushaka bigende gute mwe? Hamwese mwahatswe, ntimuze muri irata gaho, mwahatswe mwijoro ryo guherema yahe. Imana yagutungisha umwanya, ikongeye umwaka, umunsi umwe, n'ubutunzi kongeye. Dukomera amashyi Imana yacu. Umunsi umwe ikongeye, ubwo n'ubutunzi. Ukwezi n'ubutunzi Imana ikongeye. Tumenye utunze aho tubukura. Hatunga abazima, kandi ubuzima buva ku Mana. Intango n'iherezo ya byose ni Imana. Bayamaze neza ngo Imana ni intango n'iherezo ya byose. Nta na kimwe twazanye, nta na kimwe tuzotwara, niyizi intango yabyo n'iherezo ryabyo. Ivuka ryawe izi n'umunsi wawe w'iherezo. None twokwiratike tutirashimana yacu. Niyo ntango n'iherezo, Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma muri byose, mu isi no mu ijuru. Nagire zo gukanga kuri ino si rero. Naco dufise tutahawe n'Imana. Kandi bishatse ico bikwaka. Abantu baravyibagira, mugageze ku munsi wo gupfa umuntu yapfuye amushikanye hajya ku umuntu uze yakumpanda canke handi hose abantu baruhukira ubwa nyuma. Baca mu bwati Imana none yasubiye ku vyayo. Koma mubivuga. Banya kuntu nguraze kwivuga neza ati ntaworira, ntawotwenga, Imana yamunduhaye kandi iyo imusubiyeko. Atirira wihorere yamusubiyeko. Byose biva ku Mana mushobora byose. Nico gituma duhamagara gukurikira ryabwirizwa rikuru suma n'abwirizwa yose Imana duhaye, ngo dukundishe Imana yacu imitima yacu yose, ubwenge bwacu bwose, n'inkomezi zacu zose. Utabikoze uri kuri kwegera. None wo kwanga ukunda Imana ngo kunde nde? Hitamo neza. Nyene ubutunzi. Ndashimye Imana yuko Munyamabanga mukuru mugambwe Cndd-Fdd yatwibukije
kubwo ikibanza c'isezerano icibutso ikibanza c'isezerano ngaha haruguru hari ibuye ry'icagirizi twagiriza ivyo kugira ikibanza c'isezerano ni ikintu gihambaye si twebwe tubikoze ega twebwe no kugira ngo dutegurire amateka n'ubutunzi icibutso c'isezerano ry'Imana n'ubutunzi two twategurira abana bacu n'abuzukuru n'abuzukuruza n'ubutunzi abana bazovuka mu myaka 20 30 cyangwa nariko baravuka no munsi ntavyo bazi mugo munsi baje bakaza mu gicaniro babanza hano hantu turi ni hehe haje gute byagenze gute n'ubutunzi bw'igihugu reka mwumve mukozi w'Imana dusomere gatoya turasozera kuvayo igice ca 25 kuvayo ni 20 yonyene muce mwumva igituma kamaro cakiye kibanza kirubakwa hajya kuvayo 25 kuva mu wa mbere n'umurongo wa kabiri gusa mu byumve acha simbira ku murongo w'umunani mu byumve cyo bisigura dusomere. Imana ibarira Mose ibyo gukora ihema ryayo hirya ni ihema ariko rirubakwa hajya Uhoraho abarira Mose ati barira abisirayeli bankoranirize amashikanwa mwebwe nyene muze mwakira umuntu wese banzo rindire sura mutwumve. Uhoraho abarira Mose ati barira abarundi bankoranirize amashikanwa nije ndiko ndababwira jewe Mose ntari ngaha je ndiko ndababwira kuko nacagiye twabivuze uko nyene ngo Mose abasezeranya ati ayitishemwe abantu ati no buye ritubereye iki icagiriza twashe bishingaje nabwo ati Mose ntakihari kuko inkuba zibiri ndisangira igicu nije ndiko ndababwira abarundi turi kumwe ngaha ndiko ndababwira isura mu ntango wumve. Uhoraho abarira Nkurunziza yego ati barira abarundi abanye bari ngaha guhera kuri aba bari ngaha bankoranirize amashikanwa koranya amashikanwa bandanye muze mwakirira umuntu wese aritanze rivuye ku mutima muze mwakira umuntu wese aritanze rivuye ku mutima nta gahato karimwo. Imyaka 18 iraheze tuzi yo sezerano 2017 imyaka 2 iri kwire uravye ibintu Imana igukora ku munsi kugira tugira ico dukoze bandanya wumve. 8 kandi bangirire ahera ho kuba kandi bangirire ahera ihema kugira ngo muvyumva neza inyungu yavyo kugira ngo nze ngerere hagati muri bo. Amen. dukomera abashimana yacu. Imana irashaka kugerera hagati muri twebwe kandi twarabyumvise mu masengesho y'ejo bundi dusozera umwaka. Imana dusezerana yuko igiye guhindura ingendo kugira ngo ikingire uburundi n'abarundi bisigure yuko ugiye kuba hagati ya twebwe hagati y'abarundi kugira ngo abazi ntibadushikire. Twubake rero ihema ry'Imana izigerere sawa sawa Igitega kapitale ku mutima w'Imana izigerere hagati muri twebwe. Cubandanye mwumve. Wahejeje Murane yahejeje tusimbira rero kuri 30:16 zo kwa duhejeje kuvayo igice ca 30 umurongo wa 16 gusa zo kwa duhejeje mara moya. nuko uze wake cyane cyane abarundi na cyane cyane abatsinze
mwebwe mwatsinze muravyumva, ntabwo mwatsindiye ubusa. Intsinzi Imana yabahaye n'ubutunzi Imana yabahaye. Aha. nukuze wake abarundi ayo mahera y'impongano, nukuze wake imyaka 18 mwaravyibagiye, harimo no gusaba n'imbabazi ga. Aha. uyakoreshe ibikorwa by'ihema ry'ibonaniro, Uyakoresha ibikorwa by'ihema by'ibonanira hajya. Aha. Tuzo turabonana, mwavyumvise yabivuze. Tuzo turabonaniraho tuganira ivy'Imana n'amasengesho. Naguhanira nga musi, urabona ino mvura kuntu yatwegeranije wewe, urabona nga amafaranga mwaregeranije n'amazu meza meza mufisi natwe kashahurika. Bandanya. Abere abarundi icibutso kizotuma mpora mbibuka, kizobicibutsa Imana izokwama itwibuka, natwe zoba twarapfuye imyaka amajana izama itwibuka. Reka mu bicibutso cy'Imana namwe rero rwe no munsi biko hamwe atangise zihe Imana izokwama itwibuka. Mbega murabizi Dawidi yakora ibintu vyiza Imana, agira n'imigabo yo kubakira ingoro yayo. Imana iramubuza twe ntiyubaka, izokubaka umuhungu wawe. Mugo Imana iravyandika muri ntibati ati wewe imigabo myiza wagize sinzopfa ndayibagiye, nzokwama ndayiguharurako gushaka kubuzuku no kubuzukuruza. Tukomere Imana yacu, tugira umutahe udahomba. Ejo rero ndiko ndabararikira, ejo ndiko ndashimangira kuvyo munyamabanga mukuru mugambwe wacu yavuze. Ejo uno munsi ugera kano kanya genda wirimbure mu butunzi bwose Imana yaguhaye. Ko ndabwira cyane abagumyabanga, mugana bataragumyabanga muri ngaha, muravomera zose ntimuzi zo kwama kare. Vomera zose ntimubizi. Wowe no munsi wosanga utarimwo, mugasanga umwana wawe agiyemwo cyangwa umuzukuru korokeyemwo. Ega kera papa wanje jewe yari muri porona, mugaje ni muri Cndd-Fdd. Murabyumva ni ivy'Imana ivy'Imana biratandukanye n'umugambwe. Nawe shiramwo n'umutahe w'Imana, nta nyungu zirimwo, n'umutahe w'Imana gusa. Ibonaniro ni Imana, kuja kuyaga ni Imana, kumvise icyo Imana itubwira, kwiyibutsa ivy'Imana dukoreye, intahe gutazira nishima, nibwo butunzi buriyo. Imana izokwimya mu ijuru ibyo bikurikira. Aha. Hanyuma rero uno munsi rero urabura vyiyumvira, uvuye ngabwe nduravyiyumvira ati mbega guhera 2002 uko niko nari imeze, ucuraba nari imeze uku, nta kirato nari mfise, nta kinga nari mfise, nta pikipiki nari mfise, nta mugore nari mfise, nta bana nari mfise, nta nishakoshi nari mfise, nta n'ipantaro nari mfise. Ibyo byose urimbure. Ati rero no muzi aho ngeze, ibyo byose nabikuye hehe? Ku Mana mushobora byose. Ejo ugende wiyumvire kuba kijya gikorwa umuntu wese azogica atanze hajya azobabitse mu biko bw'Imana. Ugende urabe ico umutima wawe ukubwira. Turazi ko abazanye ibijumbu, abazanye ibiharage, abazanye intuze ya amasaka kandi byiza, abazanye ibigori ni sawa, harabazanye n'inkoko bazanye, abazanye n'intuze ya n'imbeba z'ikizungu, byose bishoboka byose zana. Mugabo ibyo byose ntibizoja hehe? Ntibizoja muri kiya kibanza. Abafise amafaranga yazane, kandi amafaranga atubutse, kuko ntayo wazanye wewe kandi uzasiga ngaho.
genda urabe umujyo ubereye ejo ushobora wandika ku isheke yawe cyangwa wandike ku rupapuro ati je ndiyemeje muri ano mezi 3 nzotanga miliyoni 50 cyangwa 100 kubera ko Imana yangiriye neza. Ushaka no muri yari dutureko nta ngorane kuko kizoba ari gicaniro citeka. Mwabeho kimeze kujya ishusho ngijya murayibona ijya mwayibonye ngijye ishusho citeka nahandi kiri mu Burundi kiraba no mu karere nahandi kizoba kiri. Dukomeresha Imana yacu. Wiyumvira ibihumbi 50 bive ku mutima byaje mu Imana yatubwira bivuye ku mutima ubikunze nta gahato karimwo. Aha turi kumunzane rero genda wisuzume no joro mu gitondo wisuzume hamucura ati jewe Imana yarantungishije gwewe no munsi tariki 25 ejo 25 ku munsi wa gatanu ejo udoce uzana ejo bazozana intuze igiseke tubutse ntuzozana amafaranga uyaza uyikoreye ngo basuma bagufatire mu nzira andika ku rupapuro hamushireko cyangwa isheke ushuzana ubandikemwo hariho komite izociraba ukuntu bizogenda. Uterera imifuko ibihumbi 10 by'isima nta ngorane. Uterera amafera beto ibihumbi 50 nta ngorane. Amafaranga cyangwa ibikoresho hama rero nawe icyo bariko baragimagimana ibiharage nawe tugimagimana urupapuro rwawe uterera hajya ati umezi 3 nzoba mpejeje ko dushaka ajya ahantu uzoba tuhinjiye mu mwaka uza tuza tubahejeje baraharembeje dukomeze isezerano rijana n'igicaniro. Nijuti Imana yamubwiye ati ndaguha amasezerano muguzi yatwara hehe ibanza kumubwira ibijanye n'isandugu iby'isandugu birahera ati gira igicaniro naco tubanyabwenge tubibemwo. Dukomeze isezerano dukomeze imigenderanire yacu nitwirabe twenyene. Jewe nabwiye sigendabira mu buzukuruza banje no buzukuruza mu kirundi ciza baravuga n'ibimyira ibimyira niba tudashobora kuhanura niho ngeze kugira ngo nawe ntazo wagiharesha imyaka 500 baciye hajyanye ati hajya ati nibasokuruza bacu bakoze iki kintu bazokoma batonda kuraba ati tuze kuraba ati basokuru bacu barabagabo nabanyokuru bacu barabagabo kwe barabapfasoni. Urazi kubona basokuruza bacu ntarusha ticambara ntama yafashe ubwa mbere yuko Imana ifise ikibanza cambere mu Burundi muga ntacibutse dusigiye reka natwe ryasezerano rishirajya kibicibutso tuje mu makanda y'abasokuru ataco bakoze nazo dukora igikogwa izo bikomenda babwira ijya nzu izo mu myaka ibihumbi n'ibihumbagize kizo bicibutsa ati basokuru baravyiyumviriye ati mugabo byagagiye kuja mu ngiro ko Imana ifite ikibanza cambere kutuzokoma tugendanira mugesha abakanaka twiteguriye kugabana abana bacu bazogabana abuzukuruza bacu bazogabana kubwa kiya gikogwa gusaba urugendo rwiza nta kintu novuga no munsi. Imana ibahezagire cyane nibwo bwa mbere tutunganije mugambwe Cndd-Fdd amasengesho mu kwezi kwa mbere mwenaya abaye mu mwaka wa 2019 hari impamvu Imana yashatse ko n'amasengesho atangura no munsi kandi gatanguranwa nuko kwezi nyene
intara ya Gitega yarayibaye umugwa mukuru wa politike uburundi. Umwaka wezi bwizwa shingiro Imana busaba ikibanza ca mbere twaritere ku igikumu ngaha Gitega. Ubwo rutonde ayo mateka yose sayo ubusa imbere y'Imana. Mwebwe muri ngaha mwicaye hano rero muhabe mubizi yuko Imana iri kumwe natwe kandi Imana inezerewe cyane, tuyikomera amashi menshi gose. Ubwo butunzi bwacu akira mashimwe ewe mwami mwiza akira mashimwe ewe mwami mwiza akira mashimwe ewe mwami mwiza amashi yanyu akira mashimwe ewe mwami mwiza akira mashimwe ewe mwami mwiza. Kombera amashimana yawe uyakomesha ngureke. Imana iguma yitwa ko ari Imana ntaco hindura. Ewe mwami mwiza uzurashimira Imana, uzurakomera amashimana yacu. Imana izokoma ari Imana, izokoma ari umwizigirwa. Ni Imana y'ubushobozi, ni Imana itegeka bigakoreka, Imana ihindura amateka. akira mashimwe